ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication. Ndabahaye mwiriwe aho muri hose, ndabakengurukira ko turi kumwe duteramanye mu ijambo rya jambo. Kuri no munsi kuri no mugoroba ndi kumwe na Patiri Arcade. Ndaguhaye mwiriwe Pati. Mwiriwe neza. Ego ndaguhaye n'ikaze, ndagukengurukira. Murakoze cyane ko mwasubiye kunyakira. Ndaramukije nabo bose turi kumwe bariko barakurikirana kino kiganiro. Ndabifuriza kubandanya ikarema neza turiko turagenda tugana ku musozo wayo, nkabifuriza kuzohimbaza neza kandi izuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. No munsi ijambo rya twamye twumviriza ni ijambo rya jambo, umugani w'umugore yafashwe asambana. Turaje kurabira hamwe ivyerekeye nyene mu mukenyezi, nimba yararenganira canke atarenganywa, ingene amategeko ashobora kurenganya igice kimwe c'abantu, ingene twobibamwo n'ingene twobija iri jambo ry'Imana ryo tujana mu kubaho kwacu mu buzima, tukarijana mu buzima bwacu. Kumbure ngira ntirinasa ivyo twibaza ntibisa n'ivyo baba bashaka kuvuga muri iri jambo rya jambo. Ivyo byose rero nivyo uwo mutumire wacu aza kudufasha gutahura. Jambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yohani kigabane 18 kuva korongo ka mbere gushika korongo k'11. Yohani yandika agira ati, Yezu nawe aja ku gasozi k'Imizeti. Mu gatondo kare agaruka mu ngoro y'Imana, ishengero ryose riramwegera, nawe aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarizayo rero baramuzanira umugore yafashwe asambana. Bamaze kumuhagarika hagati mu ishengero, babwira Yezu bati, Mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu itegeko naho Musa akaba yadutegetse kwicisha amabuye mwene abo bagore. None wowe bivuze kwiki? Ivyo babivuga ngo bamugeze babone uko bomurega. Yezu nawe arunama yandikisha urutoke hasi. Bashishikaye kumubaza arunamuka ababwira ati, muri mwebwe udafise igicumuro naba ari we atangura kumutera ibuye. Araheza yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo bavyumve bariyonjorora umwe bahereye ku batama gushika sigara ari wenyene na wa mugore. Araheza yongera kunama, nabo ngo bavyumve bariyonjorora umwe bahereye ku batama gushika asigara ari wenyene na wa mugore yari akiraho. Yezu rero yunamutse amubwira ati, wa mugore, abakurega bari hehe? Nta wakuremetse intahe? Yishura ati, ntawe Mukama. Yezu nawe ati, na jewe sidakuremeka, genda kuva ubu ntugicumura. Iri jambo ry'Imana umenga ni nk'inkuru bariko baravuga yabaye, ko baratubwira ivyabaye. Mugabo bavuga ko abanditsi, uyu mukenyezi abanditsi n'abafarizayo nibo bamuzanye. Tukogaruka gato tugatahura abanditsi n'abafarizayo barabaki, bo bari bajejwe gukingira amategeko canke? Ego cyane uko bivuze niko biri. Abafarizayo wari umugwi umwe mu Bayahudi warujejwe cyane cyane kwigisha ibijanye no kwemera kw'Ikiyahudi, na cyane cyane bakaraba ko amategeko n'amabwirizwa ya Musa akurikizwa akadome ku kandi. Numugwi wamye ukurikirana cyane Yezu, cyane cyane uraba ingene akurikiza amategeko kugira ngo baronke ico bamufatirako bamwagiriza ko atubahiriza amategeko ya Musa n'imigenzo y'abasokuru. Abanditsi nabo barabajejwe kwigisha ivyanditswe vyeranda muri Bibiliya. Bwa mbere baravyandika bakagwiza ivyo bitabo by'ijambo ry'Imana, hama bakongera bakavyigisha bakabisigura. Bari barabinonosoye rero, bari bazi ivyanditswe mu mategeko yose mu gitabo c'amategeko, uko bivugwa n'insiguro yavyo, bagaheza bakitwareka kuraba ko abantu babikurikiza babirangura. Jewe ndiko ndasoma iri jambo ry'Imana
nezerewe no kubona naronse umuntu yize amategeko kuko ndiko uri kurarisoma urabonamwo akarenganyo umukenyezi yafashwe hasambana babiri ntiyasambana umwe agaca azanwa ari umwe turi mu ijambo rya jambo mu buzima ni itegeko n'amategeko yari ahari barabivuze ko ari itegeko rya Musa rivuga yuko afashwe abwirizwa gutegwa amabuye mbega birashika akarenganyo kagafatira no ku itegeko mbega amategeko atizwe neza ntaho usanga hari igice umugwi w'abantu usanga urenganijwe kumbure ngira ngo niko wabibonye nico cagukozeko mugabo iyi nkuru nziza y'uyu munsi ahanini ntihagaritse ku karenganyo ntishaka kutubwira akarenganyo nyaburi shaka kutubwira ikigongo c'Imana imbabazi z'Imana aho abantu bagucira urubanza rwo gupfa kuko bakwagirije ikosa mugabo Imana ikakubabarira akakugirira ikigongwe kuko iryo kosa warigaye kuko wagemeye kuko wasabye ikigongwe Yezu mu mpera wumvise ko yambwiye ngo genda mugabo ntuzobuga icumura rya jambo bamba batubwiriye tugiye mu cemerezo gusaba ikigongwe ngo ndakugiriye ikigongwe genda mugabo ntuzosubire gucumura ahandi ho wobona igihano nico cyane cyane iyi nkuru nziza igomba kutwigisha mugabo uko uyikura bivuga ukagira uti amategeko arashobora kurenganya bamwe agahana abandi umuntu ashobora kuvuga ati none yeriko arasambana wenyene umugabo wewe bari kumwe ari hehe umugabo ntibamuzanye kandi Bibiliya ntitubwira nogira nti ivyiwe kuko sico ijambo ry'Imana rishaka kutwigisha kandi noneho umuntu ahanwa ku gatwe kiwe agahanirwa ico yakoze uyu mugore niyovuga ngo ko umugabo atari hari jewe simpanwa kandi yakoze icaha yakoze ikosa umuntu ashobora kwitwaza ngo banze muzane n'abajya twari kumwe duhanwe twese bataje simpanwa oya umumose yibarizwa ivyo yakoze n'imbere y'Imana wowe ntuzobazwa ivyo umugabo wawe yakoze uzobazwa ivyo wowe wakoze iki kintu rero abarundi turakunda kucitwaza kenshi iyo ushitse imbere y'ubutungane bugakubita intahe mu gahanga ugacuva ngo zanana naka bazomwibariza ivyiwe wewe bakubaza ivy'iwawe uyu mugore rero niwe bashaka kutwereka ariko cyane cyane bashaka kutwereka ko gucira urubanza abandi kwagiriza abandi ni byiza ko natwe tubanza tukiraba ubwo twebwe turi intungane bazanye uyu mugore bashaka kugeza Yezu kugira ngo barabe ko amurekura niyamurekura bace bamwagiriza ko atubahiriza amategeko ya Musa niyamuhana bace mbwira ati none cya kigongo yirwa arigisha kiri hehe ya nyoni ya ryogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhagaruke meneke bamufatiye ngaho ariko we uwo mutego ntawugwamwo kuko arazi neza ikibazanye ahubwo acafatira aho nyene kugira ngo nabo abigishe yego tukiri ngaho nuko ngira ndabaciriyemo yaciye avuga ati utaracumura namubanze ibuye naha jewe ndahibaza ibibazo utaracumura namubanze ibuye nukuvuga yuko umuntu imbere yo gukosora uwundi canke gukurikiza itegeko canke gufasha gushina mu itegeko yobanza kwiraba yobanza kuba ameze gute kugira ngo ushobore kuba ari umuntu yubahiriza amategeko ategeza kuba umeze gute mu bisanzwe Yezu Kristo yaje kugira ngo abohore abantu akize abantu adukure mu buja bw'igicumuro hariho abantu rero bigira ngo ni intungane bigira ngo naberanda harimwo aba bafarizayo n'ababanditsi ni hahandi avuga ngo kubera iki mubona akatsi kari mu jisho rya mugenzi wanyu mutabona urugiga ruri mu ryanyu muremeka abandi imizigo mudashobora mwebwe gukoza ko n'urutoke muribuka ko bamufata bamwagiriza ngo ntiyubahiriza isabato akabwira ati none burya ni isabato yagiriwe abantu canke n'abantu bagiriwe isabato ati mwebwe iyo ibitungwa byanyu bishaye ku munsi w'isabato nimwe bishayura ati none umwana w'Imana niwe yoreka gukizwa ngo nuko ari ku munsi w'isabato bakamwagiriza ko
ya abigishwa biwe basoromye umurima ku munsi w'isabato kubera uduhundo tw'ingano batoye bagafungura, akabwira ati mwebwe mwaranyobeye, murazi ibyo Dawudi yagize n'abo bari kumwe ku munsi w'isabato. Ashaka kwerekana rero yuko icyamuzanye cyane cyane ari ugukiza umuntu, ari ukubokora umuntu, ko umuntu arengeye itegeko, ko itegeko rihari kugira ngo rikingire umuntu, rihe umuntu umwidegembyo n'uburenganzira bwiwe, mugabo ryubahirije uwundi muntu rikubahiriza kandi n'Imana, kuko itegeko ry'Imana rituroresha ku Mana rikaturesha no kuri mugenzi wacu. Naho rero agize ati iryo tegeko rya Musa egome rirahari kandi ritegereza ko uwacumuye yohanwa, kandi n'ibyo birakwiye ko uwacumuye yohanwa. N'Imana irahana umucumuzi, ariko Imana ntishira imbere igihano, ishira imbere ikigongwe. None na mwebwe burya wobahanira woraba amakosa mukora, uko mukosi kozi kosa akaba ariko aca bahana, ubwo mwebwe mwari gushobora kuzana uyu muntu ngo aciga urubanza, ubwo mho muri beranda. Ashatse no kubereka ko nabo nyene naho baba batafashwe mu gicumuro ntibabuze ibicumuro bafise, ntibarondere gucira urubanza nogira rutsinda uyu muntu, nyabuna babanze nabo nyene birabe. Mugabo umucamanza ntarinda kuba ari ntungane kugira ngo acire urubanza. Ni hahandi wavuga uti na patiri sinoja kumwirega ko kuko n'umucumuzi, nzoja kumwirega ko niyo abari mweranda niho nzomwirega ko. Oya, icambere na mbere coco nuko ikigongo kiva ku Mana kitava ku muntu. Ni itegeko ni ry'Imana, si itegeko ry'umuntu. Ndaryubaha ndarikurikiza, naho ryoba ririko rihagararirwa n'udakurikiza n'urirenga, jewe mbanza kuraba ico iryo tegeko rimarira mu buzima bwe wanje, mu migenderanire yanje n'Imana n'imigenderanire yanje na bene wacu. Suko wewe uri imboregwa canke uri umusambanyi umbwiye uti iki kintu kireke ni kibi, noca avuga ngo weho kugikora. Mbanza kuraba ubwo ivyo ambwiye n'ukuri ko ari ukuri ndabyubahiriza. Reka tuve mu vy'amategeko tuvuge basi mu buzima busanzwe nko mu kibano. Mbega umuntu nindakwiye guhanura uwundi ntiyabwirizwa kubanza kwiraba imbere yo kuja gushaka gutanga umurongo ngenderwako? Hari ibyo bavuga ngo prêcher par exemple. Mu Kirundi baravuga ngo uja gutera uburezi arabwibanza. Egome nivyo. Biroroshe guhanura umuntu, gukebura umuntu mu gihe ivyo bintu uri kuramukeburamo, uri kuramuharanuramo nawe ubikora ubigendera. Ni naho n'ijambo uri kuramubwira bimworohera kuryakira, bimworohera kuryumviriza. Ariko icari kibazanye bwa mbere ni kwari uguhanura uyu mugore yafashwe asambana, kandi uwo bashira imbere ntiyari uwo mugore, barondera Yezu. Wari umutego bagomba gutega Yezu. Yezu nawe umutego ntagomba kuwugwamwo, cyo gituma aca afatiraho nyene kugira ngo abantu bose uko ari babiri imigwi ibiri bose abarokore bose abigisha. Kubona rero bace bahaguruka bakagenda nuko bemeye ko arabacumuzi, nuko biyagirije bakabona ko arabacumuzi, ko nabo bakeneye ico kigongo c'Imana, ko baba baragarutse bagasaba ikigongo bagahinduka. Bibiliya ntacitse ubwira mugabo nogira iryo jambo Yezu yavuze ati utaracumura nababanzibuye rirabakorako, kuko twese turabacumuzi, nta numwe ari ntungane mu maso y'Imana, twese turabanyakabi. Turashobora kuvuga ngo ibi bicumuro ntibingana, ngo hari ibicumuro bigoye hakaba n'ibicumuro nogira bitaremereye cyane, mugabo byose ni ibicumuro, byose nibyo kugahe nibyo guheba. Ego bahejeje kugenda yarabajije ati abakurega barihe? Iyo mucimanza barabarondera abarega n'ibirego, bararaba ibirego n'abarega umuntu ivyagirije. Mbega iyo atavyagirije ubundi bihari ruba rwiciye, none birahanagura icaha? Mu bisanzwe umuntu yagirizwa n'ivyo yakoze. Hariho ibimenyetso biba biboneka bigaragara vyuko ico caha wagikoze. Hakaba igihe wagirizwa n'abantu kuko ibimenyetso bigaragara bitabonetse, basaba ababibonye bari bahari bakakwagiriza.
hari wowe wafashwe uri kurakora icyo cyaha ugafatirwa aho nyine uri kuragikora nk'uyu mugore bagira bati twamufashe ariko arasambana mugabo Yezu ko igihe bamufata atariho yari ari ntashobora kwemeza ko bamufashe asambana cyangwa batamufashe asambana kuko siho yari ari cyo gituma agira ati ndakeneye ibyemezo baciye bagenda rero Yezu ntiyahakanye ko umugore yasambanye cyo gituma avuze ati abakwagiriza barihe ati ntabo mukama ati ko atawukwagirije na Jesse ndakuremetse intahe mugabo genda ntuzosubire ni waba wabikoze ntuzobisubire bakaba bakurenganya bakubeshera ntuzobikore icambere na mbere ngaha twobona izo mbabazi n'izo mpuhwe z'Imana iyo abo umuntu atagira imbabazi atagira n'impuhwe yari guca avuga ati ahubwo mwatebeje mwarinze kumunzanira nimwe mwaca mumwiciriye mwamusanze mwarinze kumunzanira mugabo we agize ati naho iyo bari umucumuzi si uwo gupfa ko ijambo ry'Imana riravuga ngo sinshaka urupfu rw'umunyakabi mugabo ngomba ko yihana ngomba ko yisubira ko ngomba ko yigaya ahantu harakomeye kuko uyu munsi turacira imanza abantu kandi tukabacira imanza ziremereye harimo n'urubanza rwo gupfa Imana ishima ko mu Burundi igihano cyo gupfa cyahavuye mugabo turagikurikiza naho cyahavuye hari abantu bihanira bakica batarinze no gushika imbere y'ubucamanza bakagikurikiza kandi atanu uburenganzira bafise bwo kugikurikiza kandi isoko nabo bari ntungane nabo nyene ubacira imanza niyo buri by'abagiriza ariko umukama agira ati itegeko rya Musa ibwirizwa rya Musa rirahari kugira ngo ryubahirize umuntu cyo gituma umuntu abwirizwa kurikurikiza kugira ngo mu byo akora byose abikore mu mwidegembyo murabona aka kajambo ngo araheza yandika hasi Bibiliya ntitubwira ico yanditse mugabo bagerageje kurizirikana ko bagize bati yoba ariko yandika hasi ibicumuro uyo mugore yakoze abyanditse hasi imvura ikagwa canke hakaza umuyaga urabihanagura urabifuta byose ku musenyi byose birahera mugabo iyo tutabyibagiye ngo bihanagurike umuntu tuguma tumubonamwo ya makosa yiwe bwa bubi bwiwe bimwe byo muri kahise niyo yoba yarahindutse niyo yoba yarigaye tukaguma tubibonamo tuguma tumucira urubanza ni byiza rero yuko ibicumuro byose dukora akabi kose dukora tutakandika ahantu nogira nti bidafudika bidatakara bidahanagurika nyabuna twovyandika ahantu dushobora kubihanagura kuko umuntu arahinduka kandi iyo tugiriye ikigongwe tukagirira imbabazi umuntu turafuta amakosa yose yo yaratugiriye kugira ngo asubire kuba umuntu mushasha ego imbere ko nza kugaruka kuri ico gufuta umuntu kibi umuntu yaba yarakugiriye aha nashaka tugaruke kuri ahavuga ati nta wakuremetse hari wakuremetse nta wakuremetse nta vuga ati najewe sindayikuremetse hari abavuga ngo kiboshwe ku isi no mu ijoro kiba kiboshwe niba ashaka kuvuga biba bisa n'ibi kuvuga yuko nitutamera neza nitutacibwa urubanza rwiza na aha ku isi n'abo ku isi no mu ijoro ruba rusuko ruba ari rubi ego kandi oya ego kandi oya ubwa mbere ego kuko ibyo dukora ngaha ku isi nibyo nogira nti tuzobazwa nitwamara gushika imbere y'umucamanza w'ukuri ariyo Mana yacu mugabo kandi imbere ko dushika imbere y'uwo mucamanza wo korera Imana yacu hariho undi mucamanza tugendana n'umuzirikanye wacu kagatima mpanuro kanje iyo nakoze nabi ya gatima mpanuro kagororotse karanyagiriza ko nakoze nabi kakanyereka ko nakoze nabi nkagira ca kindi mu gifaransa bita ngo homor mu kirundi twavuga tuti ni ego no kwiyagiriza nyene ukumva ko wakoze nabi wowe nyene wo kwicira urubanza naho rero nogira nti ivyo mba nakoze ngaha birashobora kandi kunyagiriza imbere y'Imana ariko kandi ndashobora ngaha guciga urubanza rutarigo n'abantu bandenganye
bandenganya canke washaka nkaba nakoze ikosa icaha gihanwa n'itegeko ry'abantu bakampana mugabo imbere y'Imana nasabye ikigongwe nihanye nigaye kandi Imana yangiriye ikigongwe mugabo ngaha bampanye nico gituma amategeko y'abantu amategeko y'ibihugu arahana umuntu akamucira urubanza bashaka mbere akamucira no gupfa mugabo Imana yamugiriye ikigongwe yamubabariye kuko yagisabye kuko yacemeye ko yemeye icaha akagisaba agasaba ikigongwe akakigirirwa mugabo abantu bamucira urubanza hamisha kabiri nuko hari abantu benshi bacirwa imanza zitarizo z'akarenganyo imbere y'Imana nta karenganyo kariyo kuri kuba kuzwe no kuvuga ngo imanza zicibwa ngaha n'abantu ziba imanza z'ukuri zizotwagiriza imbere y'Imana mu gihe tutihanye tutigaye tukaguma muri byaha byacu aho icyo gihe n'imbere y'Imana tuzokwagirizwa mugabo igihe dusabye imbabazi tugahinduka tugatangura ubuzima bushasha naho abantu baducira urubanza Imana yo iratubabarira kuko irabona umutima wacu ntiraba iby'inyuma iraba mu mutima wacu kandi Imana ntiraba kahise k'ibyo twaciyemo iraba ibyo dukora muri kubu n'ingene turondera guhinduka kino kiringo c'ikarema nico kiduhamagarira heba ibyaha byawe heba inzira mbi yawe ugenderamo garuka mu nzira nziza utangura ubuzima bushasha ngo ni mungaruke ko igihe ngishaka kuboneka ni mu ndondere igihe ngomba kuboneka ni mu ndondere nzobagirira ikigongo ukamana umunyembabazi rero Ego murakoze imbere yuko dusozerera ku ijambo rya jambo twosigarana mwavuze ikintu cyo kwandika ibi bitwakorewe ahafudika aho bitagumayo umutima tutabigumiza mu mutima bica bintu niyumvira ndabizi yuko mwigisha ko umuntu imbere yuko yoja kwirega ari uwo ofisi ico bapfa yo musabane ikigongo mbere nishikanwa mugira muti imbere yuko utangishikanwa ariya anye banza subize hamwe na mugenzi wawe mbega iyo bishitse umuntu agasaba ikigongwe uwo yagiriye nabi ntakimuhe araronka ikigongwe iryo jambo sitwe turivuga ni ijambo ry'Imana ni Yezu yabivuze ati subiza hamwe n'ingoga no mugifatanije akayira musubize hamwe atahandiho yo gutwara ku mucamanza n'isengura itarikishe ntuzopfayo kino gisomwa c'uyu munsi tuzirikanye ntikitwereka uyu mugore ariko arasaba ikigongo nta nahamwe tumubona ariko arasaba ikigongwe mugabo kwemanga igicumuro niyo nzira yo gusaba ikigongo kuko imbere yo kuja gusaba ikigongo ubanza kwemera ko wacumuye uyu mugore ntahakanye ko yacumuye ntavuze ngo abagabo bariko barambesha bariko barandenganya ntaco yavuze yahoze guhora navyo bishobora kandi kubamo kwemera ko akoze ikosa hanyuma Yezu we yarabona ukuri uko ariko kuko yarazi ukuri uko ariko cyo gituma amubwira ati genda ntuzosubire gucumura ugize uti rero iyo umuntu asabye imbabazi mugenzi we yacumuye ko hama ntazimuhe mbega yarekuriwe iyo wasabye imbabazi izo mbabazi ntuzironke uyo muntu yakwimye imbabazi burya niwe yiboshe wewe wibohoye mu gusaba ikigongwe uwo muntu kandi Imana irabona neza yuko wabivuze bivuye ku mutima utabivuze ari kwiyorobeka utabivuze ari kwiyeza kuko hari umuntu ashobora kuza gusaba ikigongwe atagomba guhinduka by'ukuri agomba gusaba ikigongwe kugira ngo arengane hanyuma asubira gukorere ca kibi yari yateguye gukorera araronka akanya ko kugitegura neza birashobora gushika mugabo n'uwundi aza kugusaba imbabazi by'ukuri yagaye akabi yakoze ashaka ko musubiza hamwe ashaka ko mutangura ubuzima bushasha uyo rero utamurekuriye ni wewe uba wiboshe imbere y'Imana mukama yamugiriye ikigongwe mukama yamubabariye ikiba gisigaye no kwagusabira nawe kugira ngo buguruke ugere ku rugero nawe kumubabariye ko na wowe umubabariye ububohotse ego murakoze cyane reka rero twumve muri iri jambo urisomye ryose
ritwigisha iki ku bisanzwe ni irihe jambo rya jambo twosigarana muri make ibintu bibiri nivyo ngaha twosigarana. Ica mbere, ntiducire abantu imanza zibagiriza nk'uko umengo twebwe nta kosa dufise, turi intungane, turi beranda. Ubwo ducira abandi na twebwe turashobora kurucirwa. Ivyo vyaha abandi bakora na twebwe turabikora, kumbure mbere tugakora n'ibirushiriza ivyo abandi bakora. Nico gituma ubwo abandi bacigwa natwe turashobora kurucirwa. Nico gituma twoca nogira nti twoca imanza tuzi neza yuko izo ducira abandi natwe zitwerekeye. Ica kabiri, tumenye ko uko twebwe ducira imanza abantu atari ko Imana ica imanza. Imana ni umuvyeyi w'imbabazi n'ikigongwe, twarabizirikanye muri wa mugani w'umuvyeyi w'ikigongwe n'umwana w'igishushushungwe. Imana n'umuvyeyi w'ikigongwe nivyo Yezu yerekanye ngaha mu kugirira imbabazi uyu mugore yafashwe asambana, kugira ngo natwe tumaze gutegera ico kigongwe c'Imana ntidutegwe isoni n'ibicumuro dukora. Igicumuro c'ubusambanyi cari igicumuro kigoye, murumva ko wagikoze yicishwa amabuye. Hari igihe dusanga twaguye mu bicumuro bigoye, tugaca tugira ubwoba ngo n'Imana ntiyo tubabarira, ngo n'Imana ntiyo tugirira ikigongo kubera ibicumuro twakoze. Ni iby'agacamutwe, narishe, narakoroye inda, narasambanye, naramenye amazu y'abandi, narivye. Ivyo bintu byose nakoze, Imana ntishobora kumbabarira. Jambo rye muravuga ngo nta gicumuro na kimwe kitagirirwa ikigongo, ngo kiretse gucumura kuri mutima mweranda. Yezu aratweretse ko igicumuro naho coba kigoye kirekugwa iyo umuntu yemeye ko yakoze ikosa. Ica gatatu, nuko iyo umuntu yigaye akagaya akabi kiwe yo kwirinda gusubira kukagwamo. Twebwe ingorane tugira, ngira ngo namagara make dufise, ikintu turakigaya tukagisabira n'imbabazi, mugabe ejo ugasanga twagisubiyemo twasubiye kukigwamo, tukamera nka ya ngurube iguma yiva yanga mu vyondo. Hariho bamwe mbere bagira bati none gapati je iki kintu nama nacireze kandi cama cagarutse, none nzoguma nirega caga icumura iminsi yose ko kitamvako, basi ndekurira sinzosubire kucirega. Igombe burundu ca burundu. Umuntu aje avuga gutyo, ngira nti none wewe ku munsi uja muri dushe kangahe, woga kangahe? Ko woga ugacafura ugasubira kaja muri dushe koga, hariho naboga gatatu ku munsi. Fata ko mu ntebe ya penetensiya ari muri dushe, uko ucafuye ari kugenda ukiyuhagira. Kandi Imana ntirambigwa no kutwuhagira, ntirambigwa no kutwoza, ntirambigwa no kudusukura. Nawe rero nturambigwe no kwegera ico kigongwe c'Imana mu gihe kikiboneka. Tugire Kristo. Pati ndabakengurukire cyane. Urakoze cyane, nanje ndabifurije ko tutomera nk'abafarizayo, tutomera kandi nk'uyu mugore w'umusambanyi. Nyabuna two kwirinda igicumuro kugira ngo umunsi urizina tuzorenga imbere y'Imana turi beranda. Tugire Kristo. Ikibisukugwa kibe no kugwa ntuvyuke. Yego cyane. Yego. Namwe rero twari duteramanye, mwumve ko ikibi atari ukugwa, ikiba ari ukugwa ntuvyuke. Hanyuma rero mubandanye mumererwa neza, mukurikira ibiganiro byacu. Turabashimiye cyane, dushimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma naho kubimana.